Abantu benshi bariko barahura na kino kibazo mu bijanye no kunyuza amafaranga kuri Facebook, ibyo tugiye twita Facebook monetization. Abantu benshi rero bagiye bambaza kino kibazo kandi nagiye nsanga bagihurira ko ari benshi. Ati ni gute je norenza aba followers nkagira aba followers benshi nanje bakarenga 5000 bakarenga 3000 bakarenga bakasha kuri 6000 7000 8000 10000 15000 kuduga. Ati no bigenza gute? Uti kubera iki barambaza bati jewe abantu basavye ubugenzi ntibikunda ko ndabaho ubugenzi. Ati kandi sinshobora no gusaba ubugenzi abantu. Yes, nuko bimeze mu gihe konti yawe ari ijya main account. Imwe wahora uyagira ko n'abantu ariko ukaba warakoze ijya etape ya mbere warayihinduye uno munsi kabikora nka page. Muri ico gihe wewe wamaze kurenza ibihumbi 5 ntushobora gusubira gusaba ubugenzi, ntunashobora no gusubira kwemera ubugenzi bw'abagusavye kubera ijya buto igumaho ku bantu bagukurikirana kuri Facebook. Ariko kubera wakoze ijya etape ya mbere bazobona rijya jambo ryanditse rivuga ngo suivre canke follow, maze bace baguswiva bagufollowinga. Ari naco gituma uzosanga mufise 5000 sa 5000 des 5300 kuduga. Muri ico gihe rero hari inzira ngiye kukwereka, waba ufise 2000 3 4 5 ngiye kukwereka uburyo bubiri ushobora gucamwo bigatuma usaba ubugenza abantu canke utumira abantu ukaba invitation, bakisanga bafyonze kuri invitation maze bagahita baba aba followers bawe ariko bidaciye mu gusaba ubugenzi. Ngiye kukwereka rero mu buryo bubiri ushobora gucamwo kandi bigatuma konti yawe iduza aba followers ikava kuri 5000 ikaduga ikagera kuri 6000 7000 8000 10000 15000 kuduga. Mu gihe ivyo bintu wamubikora misi yose nk'umugenzo, mu gihe wifuza kugiza amafaranga kuri Facebook, mu gihe wifuza ko konti yawe ikura ikaduga ikagira aba followers benshi, bira muri kano ka video gato ngiye kukwereka ubikurikirane kamwe ku kandi, hanyuma wame ubikora uzonshimira mu nyuma uzobona konti yawe igendera duga iduga. Winjira muri konti yawe ya Facebook nkuko bisanzwe ukaja muri dashboard, urashikira hano hantu hari update zibiri, you have to update, ukafyondamwo. Umaze gufyondamwo uraserukira hano bakubwira izo update zibiri zarizo ni video yakinywe cyane yarabyo cyane n'abantu, bakubwira ati subira uyipartage, subira uyisharing uyishire kuri page yawe. So iyi update ya kabiri akubwira ngo invite people who reacted, no kuvuga abantu baravye post zawe ariko ntibagufollowinga, bahaca bigena nka urabona 6 4 no ngaha musi 4 ucufyonda aho hantu harakajambo invite, ukamakinga sure yuko kanditse ko invited, ukandi ukabibona munsi yuko wabinvitinze, urabona ngaha invited for reaction. Abo bantu numva bagize reaction urabinvitinze, aho uboza guca babona invitation yawe cyabafyonda ko baza gusanga babaye abafollower bawe. Ugacuza rero uburyo bugira kabiri, uja muri post zawe z'amafoto canke z'amavideo ukaraba, ugafyonda kuri kajya kantuze ka like kari hige wakabonye aho nakakweretse, hama ugacuraba ukaduga ucubona abantu bose bakoze ama like urababona, ari namo ndabwira ati abantu babikoze ndababona. Ugacuraba umuntu atari following, ubonye umuntu yanditse ko izina ry'imbere ukabona nta following hari, ukabona hari invite. Facebook ibikubwiye ngo inviting uno muntu yararavye ariko ntasumu follow wawe, mu inviting wacuga fyondako ugacuza ku ma video kwa kundi nyene ugacuraba kajya kantu kanditseho kajya kantu gasigura donc like, ukagafyondamwo. Ugafyonzemo baca bakwereka abantu bose bakoze ama like bose uko bangana, ugacuraba ugascrolling umanuka, urabona nkaho ucubona invite. Ubonye umuntu yanditse ko invite ucumufyondako, ubonye umuntu yanditse ko following aba yaramaze gufollowinga. Urabona ko rero je nkahaye aba bose urabona ko ari aba followers banditse ko following abo bamaze kwandika following baba baramaze kuba aba followers banje. Hama abandi nabo usanga banditse ko invited, no kuvuga nabantu naramaze kubikora ibi ndiko ndababwira nanje niko nabikoze kandi nagiye mbona konti yanje igendera duga kandi neza. Aha hantu rero aya mazina yanditse ko invite cufyonda ko direct uza kubona invitation yamaze kugenda, hama bo baca babona invitation yawe bagaca bafyonda ko abamaze kuba abafollow bawe. So murabona ko rero ngaha jewe hayenshi bagiye bandika ko invited nabantu nanje nemvitinze, kandi rero ntibisugura ngo bomba wemvitinze bose ni ngombwa bace bakiriye invitation. Murazi ko no mu butumire abutumiye bose si ngombwa baze. Yes, abo rero wewe wabatumiye igikorwa cyabo bagihejeje abasika. Niba wabibonye shira ko like, hanyuma niba utarakurikira no ruvuga ngo ugire follow canke suivre ubikore kano kanya noneho kugira ngo nihagire video nimwe izosura kugucika, kuko nutabikora iyi ni video yanyu muzobubonye. Hari ikindi kibazo naco kibaze muri commentaire, ndiko ndishura commentaire zose. Thank you.